Mwaramutse nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu kubatwumviriza mwebwe mwese muri ijya nino ndabaramukije kandi ndabahaye n'ikaze kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka kubigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mubana natwe mu makuru ariko aravugwa turi kwa kabiri turi kwigenekerezo g'11 Ruhuma 2025 turabahaye ikaze mwidonido ry'amakuru aremere cyane kandi agezweho tugiye kugaruka kubiko biravugwa nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mwisidero ingingo nkuru turaza kugarukaho cange turaza kwibandaho muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya. Ingwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo murazi ko Uburundi bwararongetseyo ingabo nyinshi cyane ingwano ziriko zirabera muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ngwano zikomeje kubera muri ibi bice rero zirakomeje guhekura Uburundi ku rugero rutigeze kubaho abanyagihugu benshi bama baridogera kuba rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kurungika abasoda kandi nabo yarungitseyo atacyo bariko barakorayo ahubwo bariko barapfirayo ndetse gushika no mwanya amakuru yizewe dufise mu bitaro bya gisirikare rero biri mu Kamenge hakaba ariko aravurirwamo rero inkomere nyinshi zarakomerekeye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru mu nyuma y'iko rero ugushika no mwanya dushobora kwitega irindi bara riremere cyane. Amakuru dufise ateye agahinda nuko Major Evariste Ndayizeye yaraye nawe ahitanywe n'intambara ziri muri Sud Kivu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuryango wa Major Ndayizeye Evariste waramenyeshejwe ko rero uwabo yaguye mu ntambara ziri muri Sud Kivu mu gihugu ca EDC hagati ya MTSR ndetse n'ingabo zikorana na leta ya Tshisekedi. Izi ngwano zarabereye hafi y'ikibuga c'indege cya Kavumu kwa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana uheze igenekerezo ry'umunani ndetse n'igenekerezo ry'ikenda Ruhuhuma 2025. Umuryango wa Major Ndayizeye Evariste warasabwe n'igisirikare ko rero utokora ikigandaro gushika uyu musirikare ashinguwe nkuko bigaragara. Iyo rero Major Evariste Ndayizeye nawe numwe mu ntwazangabo z'igihugu cy'u Burundi nkuko bikomeje kugaragara ndetse arabaye indi ntwazangabo ijisanga izindi zaraguye muri ino ngwano ikomeje kugaragara. Ni mu gihe kandi abamenyesha makuru ba RFI cyangwa se radio mpuzamahanga y'Abafaransa bama baremeza neza yuko boganiriye na bamwe mu basirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi baca barabemerera yuko Uburundi bwo babuherutse kurungika izindi batayo nkuko bigaragara ndetse izo batayo zikaba zizogira uruharo remere cyane mu bikorwa bimwe na bimwe byo kugarukana amahoro n'umutekano. Biravuga ko Uburundi bwabufise batayo zishika muri 16 nga muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse ngibiko bariko barabikora mu rwego rwo kugira ngo bahangane cange bigizeyo icyo bakwita Red Tabara baba bafise ubwoba yuko iyo Red Tabara yaba iriko irategura imigambi canga se irategura ibintu biteye ubwoba nkuko biriko bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugera cange akomeza kugenda aradusumira akabagaragaza ndetse aranerekana neza yuko nyine ibintu byabigiye gukomera ndetse no gufata indi ntera. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa aho leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatanguye gukurikirana aba Red Tabara ndetse n'abandi basoda bamwe bashinzwe kuba barasahuye n'ubujura ubundi akaba ari bamwe rero nyine barahunze n'urugamba nkuko bigaragara aho leta ya Kongo yatanguye kubashinza ibikorwa bimwe na bimwe bigendanye no kuba nyine batariko barakorana canga se batarakoranye n'inzego za leta bagaca barahunga ibyateje indyane zo gutuma igisagara cagoma kirafatwa n'umwari wa MTSR. Nongeye kuramutsa ndetse no kubahereza ikaze kuri mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu. Ndabaye ikaze kubatwumviriza n'abadukurikiye muri uno mwanya. Ndabaye ikaze kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho adafise ivumbi na gato yadakoza amaguru hasi. Burundi News TV tubategurira amakuru meza twifashishije abamenyesha amakuru rero b'inzobere mu gutohoza amakuru
makuru ndetse no kuyabatangariza. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, hanga mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega mu ntara zimwe na zimwe, abari mu makayitse ndetse n'amaprovince amwe namwe, turabahaye ikaze kandi kuri mwebwe mwese mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere se ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu ku makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza muri rusange. Kaze kuri mwebwe mwese rero nyine, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradushikira, nuko nyine amakuru yama aradusumira muri no mwanya agaragaza ko ingwano zikomeje kubera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, zikomeje gutwara ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi. Hari amakuru twaronse y'umwe mu basoda bagwariye mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge. Amakuru avuga yuko rero nyine yaba nawe afise amakuru yuko nyine mu mafrigo yo mu makambi ya gisirikare mu gisirikare c'u Burundi hoba hariho ibiziga byinshi by'abasoda b'abarundi baraguye muri izi ngwano. Amakuru dufise akomeza kugenda aratugeraho, akaba ashimangira yuko nyine haraba ibara remere cyane aho mu Burundi ku munsi haba hariko harashingurwa abantu bashika muri batanu, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira amatwi. Gushika uno mwanya twaragiye turamenya bamwe mu basoda bamwe bagiye baragwa muri Kongo, icakora abakomakomeye cyane canke bafise ipeti ryo hejuru babarizwa mu ntwazangabo n'ibisongerezi duca turabamenya. Nk'ubu tuvugana hari agahinda ako mu gisoda c'u Burundi ko kongera kubura nyine iyindi ntwazangabo iremere cyane nga mu Burundi. Ni Majoro Evariste Ndayizeye, nayo yaraye arahitamwe n'intambara ziri muri Sud Kivu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu muryango wa Majoro Ndayizeye Evariste nkuko bigaragara waramenyeshejwe ko uwabo yaguye nawe mu ngwano ziri muri Sud Kivu mu gihugu ca RDC hagati ya M23 ndetse n'ingabo zikorana na leta ya Tshisekedi. Izi ntambara zarabereye hafi y'ikibuga c'indege cya Kavumu ku wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana uheze. Nkuko bigaragara umuryango wa Majoro Ndayizeye Evariste warasabwe n'igisirikare kutokora rero ikigandaro gushika uyu munsi gushika nyine uyu musirikare ashinguwe. Evariste Ndayizeye yaravutse mu mwaka w'1983 ku mutumba wa Migera agacimbiri Gihangange, komine Kabezi cyangwa Kabezi, ni mu ntara ya Bujumbura. Nkuko bigaragara Evariste Ndayizeye yarije amashuri gushika mu mwaka w'indwi w'amashuri yisumbuye, aja mu rugamba muri Paripehutu FNL. Yaragiye ku rugamba akiri muto cyane ku buryo rero ubuzima bwiwe bwose busa n'ubwabaye ubwo kugwana. Yahavuye yinjira mu gisirikare c'u Burundi aho FNL ihagarikiye intambara. Nkuko bigaragara abamuzi bavuga yuko Majoro Ndayizeye Evaristo yari umusoda arinda rwose. Nkuko bigaragara bamugereranya n'iyindi ntwazangabo yahoze muri FNL, Major Pascal Ngendakumana batazira Faraja, nawe nyine yarahitanywe n'intambara za Nord Kivu muri Kigarama 2023. Abasoda batubwiye ko rero babuze kiremesha ku rugamba. Nkuko bigaragara Major Evariste Ndayizeye abaye intwazangabo yo mu rwego rwo hejuru igira gatanu ihitanwe n'intambara ya M23 aho bahanganye n'ingabo za Kongo. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye arungitse ingabo z'u Burundi kugwana na M23 muri RDC, abasirikare b'u Burundi batari bakeya baramaze kuyipfiramwo. Kenshi haravugwa abasirikare bato mu rwego rw'intwazangabo zo mu rwego rwo hejuru, officier superieurs. Kugeza ubu ngubu haramaze kumenyekana abamajoro batanu bahitanwe n'iyo ngwano. Nkuko bigaragara harimo Majoro Ernest Gashirahamwe yaraguye muri Nord Kivu muri
Munyonyo 2023 hari Major Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe yaraguye muri Nord Kivu muri Kigarama 2023 hari na Major Pascal Ngendakumana batazira Faraja yaraguye muri Nord Kivu muri Kigarama 2023 Major Adrien Sindayihebura batazira Rucambosike yaraguye muri Nord Kivu kwa 30/0/2024 hari kandi na Major Ernest Ndayizeye araguye muri Sud Kivu muri uku kwezi kwa Ruhuhuma 2025 intambara zirakomeje zirakomeye ziriko rero ziregereza ikibuga c'indege cya Kavumu ndetse n'igisagara ca Bukavu izi ntambara zo mu mpera y'indwi iheze nyine zarabereye na cane ahitwa Karehe ni birometero hafi 10 ikibuga cy'indege kiremere cyane gikomeye cyo muri Sud Kivu bita Airlop de Kavumu abasirikare b'u Burundi bavuga ko rero bashoboye gusubiza inyuma igitero ca MT3 biboneka ko hano ashobora rero kubera intambara nk'izabereye ahitwa Zangungu ni muri Nord Kivu aho rero mu mwanya wa mbere abasoda b'u Burundi berekana ingufu M23 ikabiga mu nyuma igaca izana rero igitero simusiga ciremere cyane ikibuga cy'indege ca Kavumu gikunzwe rero gicunzwe na batayo zine rero z'u Burundi nkuko amasoko yacu mu gisirikare abimenyesha biboneka ko hano hari himirije rero intambara idasanzwe kuko Kavumu ifashwe bizoba bigoye rwose ingene Bukavu ikingirwa atakibuga cy'indege nyezina isigaranye nkuko bigaragara ikindi kiboneka nuko rero intambara zizoba ziriko ziregereza urubibi rw'u Burundi na RDC ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko bishobora gutanguza intambara yita rero yita generalize imisi iri imbere rero irashobora kuba yitoroshe muri intambara kuko bikomeje kugenda bigaragara Evariste Ndayishimiye birasa naho yoba yiteze nawe ko urugamba rushobora kuzomukomera canga se rushobora kuzomukomerana mu gihe ibintu bikomeje kugenda birakomera canga ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera gushika no mwanya abatari bakeya baravuga ndetse bakanagaragaza neza yuko bateye impungenge y'ibishobora kuza kwadukira u Burundi canga se ibishobora kuza kugera nga muri kino gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biragaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga kugeza ubu abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine batoye impungenge n'ibiriko biragaragara canga n'ibiriko biraba muri iyi ngwano irakomeje gutwara ubuzima bw'abarundi ku rugero rutigeze kubaho ndetse rugatwara n'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga dukomereze n'ubundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo ahakomeje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye urukiko rwa gisirikare mu mujyi wa Bukavu kwa mbere rwaratangiye kuburanisha abasirikare ndetse n'abazarendo barenga 80 baregwa rero ibyaha birimo kwica abasivile barenga 10 gusahura gutera impagarara guhunga urugamba bariho rero na MT3 nkuko bivugwa n'ibimenyesha makuru muri RDC ibyo byaha bashinjwa kubikora rero mu mpera z'icyumweru giheze ubwo bavaga ku rugamba muri teritwari ya Karehe nkuko bigaragara bashinjijwe ko rero bahunze urugamba berekeza mu duce twa Katana Mururu Miti ndetse n'ahitwa Murahesa Mudaka Kabare ndetse na Bukavu bagenda basahura barasa hejuru bagatera impagara rero muri rubanda cange mu banyagihugu muri teritwari ya Kavumu iri kuri kilometero 30 mu majyaruguru ya Goma abaregwa barashinzwa kwinjira mu mabare na restaurant bakambura abantu bakica nibara abasivile 7 babarashe nkuko rero abategetsi bo bitangaje Guverineri Jean Plus wa Kivu y'Epfo ku cyumweru yari yatanze ubutumwa rero avuga ko rero nta wakwemeza ko ari abasirikare ba leta yaragize ati birashoboka ko ari amabandi afatira ku buryo rero nyine ibintu bimeze akagura intwaro agatangura gutera ubwoba abanyagihugu nkuko biriko bigaragara kuwa mbere mu rubanza Bukavu ubushinjacyaha bwa gisirikare bwaravuze ko igisirikare kitakwihanganira inyifatire nk'iriya
urubanza rwabo ku munsi wa mbere rwagarukiye nyine ku gusobanura imyirondoro y'abaregwa bose hamwe nk'uko rero bivugwa n'ishami rya ONU ry'uburenganzira bwa muntu muri RDC. Urubanza rw'abaregwa birateganyijwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ko rero ruzokomeza no ku munsi wa kabiri nyine uno munsi. Mu gihe ku cyumweru haranzwe rero n'agahenge muri rusange ku rugerero rw'intambara hagati y'ingabo za leta n'umuhari wa M23 muri teritwari ya Karehe, ku hambere harumvikanye imirwano hagati y'agace ka Ihusi ndetse na Muhongoza ku muhanda wa Bukavu Goma, nk'uko rero amakuru atandukanye abyemeza. Amakuru avuga ko rero umuhari wa M23 nyine wagerageje gufata agace ka Ihusi kari ku ntera ntoya uvuye muri centre ya Karehe, gusa kugeza ubu ngubu uruhande rwa leta ruvuga ko Ihusi na centre ya Karehe hakigenzurwa n'inzego za leta. Mu itangazo ryo kuri wa kabiri, ihuriro Alliance Fleuve Congo ifise umutwe wa M23 ivuga ko yumvise amarira y'abaturage b'i Bukavu mu nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorewe mu mpera z'icyumweru giheze. Uyu muhari uravuga yuko kandi ibi byaha bigomba guhagarara, bitabaye ibyo ngibyo nta mahitamo rero tuzaba dufise uretse gutabara abanyagihugu ba Kongo. ONU na leta y'i Kinshasa barashinze umuhari wa M23 bavuga ko rero ufashwa n'ingabo z'u Rwanda ibyaha by'ubwicanyi ku basivile mu bice yafashe, kwica ndetse no gufata ku ngufu rero abagore muri gereza ya Munzenze y'Igoma, ndetse no gufunga inkambi z'impunzi ku gahato ndetse no kuzihatira guhunguka. M23 hakana ibyo yagiye ishinzwa n'uruhande rwa leta, ivuga yuko abantu bapfuye rero mu ifatwa ry'umujyi wa Goma ari abasirikare ba leta ndetse n'abazarendo. Ihakana kandi ibirego byo gufata abagore ku ngufu n'ubwicanyi ku bagore rero nyine barenga 100 bari bafungiye muri gereza ya Munzenze y'Igoma. Mu itangazo uyu mutwe rero uvuga ko inkambi impunzi zirimo rero gutaha iwabo ku bushake, kandi ko ntawe uhatirwa gutaha atijejwe umutekano usesuye. Iri tangazo rya M23 riravuga ko ubwicanyi ndetse no gufata abagore ku ngufu ndetse no gutwika ibice bya gereza bitakozwe n'abagwanyi bayo, ivuga ko byabaye imisi 2 mbere yuko bafata iki gisagara ca Goma. Gushika uno mwanya leta ya Kongo birasa nayo ikomeje guharanira ndetse no kumvikanisha neza yuko idateze nyine kuzicana ku meza y'ibiganiro n'uyu muhari wa M23 nk'uko biriko bigaragara. Amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho akaba agaragaza ko ibintu bishobora kuza gukomera isahiriya yose, ndetse akaba ashimangira ndetse anerekana neza yuko ibintu bishobora kuza gufata indi ntera. Turakomeza gukurikiranira hafi ibikomeje kubera nyine muri runo rugamba, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turakomeza gukora ibishoboka byose kugira tukomeze gukurikira byinshi mu bikomeje kugenda bigaragara. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.